hari ukugenda tuzobana na Yesu ibihe bitazoshira. Ariko rero hariho uyundi mugabane, uwo ni umugabane w'abagororotsi, ni umugabane w'abizera. Hari umugabane w'abanyakibi, nabo ntiboja ngaho ngo bavuge ngo ivyo bintu muriko muravuga rero ngo murabitwara mwenyene, ngo twebwe navyo dukeneye. Erega nabo nyene hari umugabane ariko mubi, bazokwamana nabo ibihe bitazoshira. Ntihagire ikintu kigusamaza. Nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubwami budashira? Nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Ico kibazo cibaze. Yohana yeretswe ngo unesha. Nico gituma ubutumwa bwiza buvugwa kugira ngo bukebure umuntu wese, buburire umuntu atari ko aritunganya, asamajwe n'iki na kiriya, ngo yibuke yuko ata muntu n'umwe atazoronka ingero. Hanyuma rero kuba hano n'ubuntu bw'Imana itugiriye, kuko twongewe umunsi twe na wewe, kandi hari ivyo Imana yateguye nifuza yuko byo gushikira nanje bikanshikira. Bwira uwo mwicaranye aho ku musezero cyangwa ku ntebe uti hari ivyo Imana yaguteguriye, hari ivyo yaguteguriye. Hanyuma mubwire kandi uti uvyakire vyose. Ego. None rero dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, niryo nyene ryatuzanye kandi niryo rishobora gukwira umuntu wese iyo aryizeye rimukorera nk'uko rivuga. Si ijambo ry'umuntu, ni ijambo ry'Imana. Ndashima Imana rero muri iri ci yaduhaye ibihe vyiza cyane. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe mu gihugu, mu ntara zitandukanye. N'umunsi tugeze hano mu Ishombo, muri komine yagutse ya Shombo, kandi ndazi ko mugize iminsi mu muhezagiro w'ijambo ry'Imana. Yesu yagiye abahezagira, n'uno munsi biracariho. Tugomba tubandanye rero dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 18, turasoma umurongo wa 18 nyene. Ego abazanye Bibiliya ijambo ry'Imana muhashira amaso dusome, ariko abandi nabo batoba bafise Bibiliya mwumvirize, ntihagire ikintu na kimwe cyo gusamaza. Urasoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo umutunzi. Umukuru w'isinagogi aramubaza ati mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndarwe ubugingo budashira? Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuko uzi ivyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati ivyo byose navyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu avyumvise aramubwira ati nanone uhajije kimwe, shora ivyo ufise vyose ugabira aboro, niwe uzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Yesu nahabwe icubahiro. Murabona twese turi hano turi abantu. Mbega mwese muremera ko turi abana b'abantu? Kandi twaremwe ni mu ishusho y'Imana. Ni Imana yonyine yaturemye iduhumekeramo impwemu y'ubugingo. Hanyuma ivyo bimaze kuba, umuntu Imana yamuhaye amasezerano kandi irayashitsa. Ariko ayo masezerano yose ntiyashikiye rimwe, igenda irashitsa uko yabiteguye, kuko isaha y'Imana ntiva ku gihe kandi ntishobora guhagarara. Wewe rero twe nawe turi hano no munsi, hari ivyo Imana yadusezeraniye biciye muri Kristo Yesu. Niki kibazo tubwirizwa kwama twibaza. Uyu mukuru w'isinagogi canke umusore yaranatunze yabajije Yesu, yaragize iminsi yumva Yesu ngena yigisha, akumva ngena avuga message canke ubutumwa buhagaze ku ijambo rikuru ryitwa ubwami bw'Imana. Ubwami bwande? Abareretse ubwami bw'Imana bagorora amaboko turabe ko barimo.
iryo ni ryo jambo rikuru twese turindiriye. Hanyuma rero ngo aca aramubaza. Yari yumvise ko yakoze ibimenyetso n'ibitangaza, kandi yabwiye abantu iby'ubwami bw'Imana ngene bimeze. Mbere yigishije ngo nuko musenge mutya ngo Mana, ngo ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba hehe, ngo uduharire ibicumuro byacu. Arabandanya n'ayandi majambo aravuga ngo n'ubugombe bwawe bube, ivyo ugomba bibe. Hanyuma ubwo bwami bw'Imana Yesu yaravuze ngo buri mu mitima yacu, turabugendana mu kurindira ko buhishurwa. Hanyuma rero ngaha uyu mukuru w'isinagogi ngo aca aramwegera aramubaza. Ndakwifurije ko wobaza Yesu. Ushobora kuba afise ikibazo, ndakwemeje neza ko niwabaza wizeye Yesu arakwishura. Bangahe bifuza ko Yesu abishura? Aracavuga na bugingo n'ubu, arakunda umwana w'umuntu kuko abana ko yaramupfiriye aramuzukira. Ikindi naco nagira ndakubwire, arashishikaye gose, ariko arategura aho tuzoshikira. Duze ibiganza tumushimire. Haleluya. Nuko rero uyu mwami w'abami yitwa Yesu abajijwe kino kibazo kivuga ngo nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Umva atabajije neza nkora iki. Yaravye ati ivyo ndiko ndakora, ivyo mbamwo, abo tugendana, ivyo ntibitanga ubugingo budashira, ariko ndagomba kumenya ico nokora kugira ngo urupfu ntiruze runtware ngo rumperane. Ndagomba kumenya ico nzokora kugira ngo nzobeho ibihe bidashira. Aca aramwegera aramubaza. Ndashima ko Yesu yishura. Aca aramwishura rero. Inyishu mwayumvise, yamubwiye ati reka kuguma umbwira ko jewe ndi mweza, wibuke ko natumwe na Data, hanyuma ivyo yantumye kukubwira nibi n'amabwirizwa ubwirizwa kwitondera yitwa ivyagezwe. Harimo ijambo rivuga ngo ntugasambane. Mbega ubusambanyi burahari muri iki gihe? Umuntu agomba kuzoraga ubugingo budashira nave mu busambanyi mu izina rya Yesu. Igikurikira avuga ngo ntukice. Ubwicanyi buri kwishi. Hari abica mu majambo, hari abica mu bikorwa, hari abica mu buryo butandukanye, ariko ibyagezwe by'Uhoraho bivuga ngo n'ubugomba ubugingo budashira. Ntukice kandi ntukibe kandi ntukagirize abandi ibinyoma. Wubahe so na nyoko. Wa muntu yaca aramwishura ati ivyo uvuze ivyo nabyitondeye kuva mu buto bwanje. Ahandi havuga ngo Yesu amuravye aramushima aramukunda, mugabo aca arabona ko hari ikintu ahajije. Nagomba ndagusaba uno munsi nawe ugira ikintu ubajije Yesu, ico wowe uhajije arakikubwira, kandi naho co wakigumye wemere kugikora kugira ngo uzironke iki? Ubugingo budashira. Nico catuzanye, nico gituma dusenga, nico gituma abakozi b'Imana bategura ibikorane nk'ibi, nico gituma abaririmbyi mubona bakurakuranwa harya bavuga ivy'ubwami bw'Imana bakemera bagatama bagafata n'ingendo ndende, no kugira ngo abantu bamenye ko ari ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu. Rero ubu bugingo budashira tuzoburagwa, nukuvuga n'ikintu tutazokwakwa, n'umugabane w'ibihe bidashira, n'umugabane Yesu yatwemereye kandi yavuze ngo murabaraganwa nanje. Urabona jewe abana biwanje nk'ubu simbaza kubashira mu ishuri ngo ndabajyana ahantu babasigurira cyane yuko ivy'iwanje ari vyo vy'iwabo. Bapfa kumenya yuko ndise, baca bamenya ko ivyo mfise ari vyabo. Hajya abana barazi ko ivyo mufise ari vy'iwabo. Natwe ko turi abana ba Kristo, ivyo Kristo afise vyose ni vyacu. Sifa kwa Mungu. Kandi birahari. Ico kundira Kristo rero, iyo abantu bo mu isi bariko bararondera umwandu canke umugabane, ari nk'uwavyaye abana benshi barasitana, sivyo?
bakavuga ngo ibintu ntibizodukwira, bagatangura kurondera ngo iri tongo ngo ni iry'umuheto, abandi ngo ni iry'umuryango, bagaharira amasentare akajamwo. Ariko Yesu ivyo afise vyose bizodukwira, twese tuzokwigwa, nta n'umwe azokwidodomba byose bike canke vyinshi. Korera Imana neza, ivyo Yesu afise nivyo na twebwe tuzohabwa. Ubu rero yicaye iburyo bw'Imana aradusengera. Tunyarutse gusoma ijambo ry'Imana kandi ariko aradutegurira aho tuzoshikira. Nagomba turabe hariya muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa mbere nyene, haratwereka umwandu canke uyu mugabane udakabirana utabora. Tuhasome, dufise ibintu twizigiye bikomeye cyane. Aho tuzokumva inzamba z'umwami wacu Yesu, bugaca uwo musi urangiza kwira, ntihabakijijwe bo mw'isi bazokoranira, hirya mw'ijuru bajabutse uruzi. Uwo musi w'imerera hazobumburwa igitabo canditswe mw'abakijijwe mu mazina yab'iryanje ririmwo. Dusome icete ca mbere Petero yanditse igice ca mbere, tubandanye. Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye abatoranijwe b'inyambukira zo mu basabagiriye i Ponto n'i Galatiya n'i Kapadokiya no muri Asiya n'i Bituniya, mwatoranijwe mu kweza kwa mpwemu, nk'uko Imana Data wa twese yabamenye uhereye kera, kugira ngo mwumvire Imana mucucagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari Yesu iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bavuye kwa Yesu Kristo, ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye, udakabirana, mwabikiwe mw'ijuru, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera, muzigamirwa gakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. Imana ihabwe icubahiro. Nguyu mwandu rero twiteze ibintu bidakabirana. Mbega mw'isi ibintu birakabirana? Twiteze ibintu bitabora canke ngo bitegarane. Mwama mubona ko ibintu bifite intango n'iherezo hano mw'isi, ariko ivyo turindiriye nibitanyiganyizwa, n'ivy'ibihe bidashira, n'umwandu n'umugabane tuzogumana. Petero yaca yandikira abasabagiye, harimwo benshi bagiye bahogwa, bahamwa bahogwa ijambo ry'Imana no kwizera Kristo. Arababwira ati ivyo ni vy'akanya gato, muzigamirwa mu kwizera, mwavyawe ubwa kabiri na Kristo Yesu. Kugukuzuka kwiwe yaciye aduga, ajanye iminyago yose, anesheje Satani, ubu yicaye iburyo bw'Imana, ariko aradutegurira aho tuzoshikira. Akubwira ngo ntuhagarike umutima wawe, wizere Imana nawe umwizere. Iyo uriko uraja hari amazu menshi, kandi yatabariho ntiyari kwirirwa arabivuga, ko yabivuze n'ivy'ukuri ijana kwijana. Duze ikiganza umushimire ko ariko aragutegurira, abibone kumwizeye, kandi uwo mwandu uzowuronka. Abantu rero bari i Galatiya, murumva ko na Petero ngaho yabavuze ko, Paulo nawe yarabagarutseko. Ryari ishengero ryatoranijwe n'Imana, ariko rikunda kugira ibibazo, kuko harinjiye mu inyigisho z'ibinyoma, hakaza abantu bazimiza, bakavuga ibi n'ibi n'ibi, bakagomba gukura imitima ku ijambo ry'Imana n'amasezerano. Ariko umukozi w'Imana Petero yari yabandikiye, nico gituma na Paulo yabisubiyemwo. Dusomye ab'i Galatiya igice kigira kane,
haravuga ngo ikitugira abana b'Imana, ariko mvuga yuko Samuragwa yakiri umwana ataco atandukana ko n'umugurano naho ari wenyene ibintu byose. Umurongo ugira 4, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko muri abana bayo Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu, atakati abadata. Nico gituma utakira umugurano, ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Ndashima Yesu ko yaduhaye kuba abaraganwa nawe. Ivyo yaduteguriye bizoshika nta kabuza. Ngaha ijambo ry'Imana ritweretse ngo ntitukira abagurano, n'ikimenyamenya tumaze kwizera yacituma mpwemu yera aza mu mitima yacu, arabitwemeza akadutakisha ngo abadata. Kandi uwo mpwemu yera ni Imana ubwayo. Ndagomba kukwifuriza yo waje ngaha ntushobora gutahura uburemerezi nk'uko Pawulo yavuze ngo niyumvira ko imibabaro ducamwo itogereranywa na gatoya n'ubwiza buremereye tuzohishurirwa, tuzokwambara. Mpwemu yera niwe ashobora kubikwereka, niwe kwiguhishurira, niwe kuvugisha akakubwira ngo hari ico wabikiwe mu ijuru. Ndagufitiye iganuke wewe wumva wumye mu mutima. Twejeje kuririmba indirimbo hano ngo mpwemu yera turamwifuza ngo asuke ingabire zose zikore. Kandi nawe utarabatizwa muri mpwemu yera, wizeye ugurura umutima wawe, uno munsi biraza kugenda neza, kugira ngo uze gutaha Yesu akwanditse mu gitabo ciwe kivuga ngo urumuraganwa nawe. Ivyo ariko aragutegurira nawe uzobironkeko. Mpwemu yera yaratanzwe rero kugira ngo twame dufise ivyo vyizigiro, kandi azoduterure igihe gikwiye kigeze. Niwe murongozi dufise, niwe atwigisha, kandi azokwamana natwe ibihe bidashira. Uyu mugabane rero tuzoronka, twumvise ko harimwo ubugingo budashira, hari ibisibo tuzohabwa, hari ubwiza buremereye tuzoba twambaye, hari ukudapfa tuzoba dufise, hari ukugene tuzohezagirwa tukarongora mu myaka 1000, hari ukugene tuzobana na Yesu ibihe bitazoshira. Ariko rero hariho uyundi mugabane, uwo n'umugabane w'abagororotsi, n'umugabane w'abizera. Hari umugabane w'abanyakibi, nabo ntiboja ngaho ngo bavuge ngo ivyo bintu muriko muravuga rero ngo murabitwara mwenyene, ngo twebwe navyo dukeneye. Erega nabo nyene hari umugabane ariko mubi, bazokwamana nabo ibihe bitazoshira. Nico gituma ubutumwa bwiza buvugwa kugira ngo bukebure umuntu wese, buburire umuntu atari ko aritunganya, asamajwe n'iki na kiriya, ngo yibuke yuko ata muntu n'umwe atazoronka ingero. Uri kurakora neza uzoronka uyu mwandu wiwe bitazoshira. Ariko n'abanyakibi tugomba dusome tubone nabo nyene ico bazohabwa, kandi bazokigumana nabo nyene ibihe bidashira. Sindakwifurije ivyo, ariko ndakwifuriza ubugingo budashira. Dusome ivyahishuriwe Yohana 2:1. Niho nca ndangiriza duce dusengera hamwe, kandi abakozi b'Imana barashishikara. Ariko wame wibuka yuko Yesu hari ico ariko arategurira abera. Ijuru rishasha n'isi shasha. Mbona ijuru risha n'isi sha, nkuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga n'icyari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu musha, wururu kuva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe, riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo, izohanagura Mose rero. Ariko ibijora n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abashakanyi, n'abarozi, n'abasenga ibigirwamana, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo
umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Imana idufashe. Nagomba rero dusenga Imana. Ivyo tuzohabwa birahari, ikidusabwa nukunesha. Ndagomba ko wonesha muri ino misi ya nyuma. Ndagomba ko kwambara inkomezi tugashishikara, kuko ivyo twasezeranijwe birahari kandi ni vyiza. None rero waje mu gikorane wongere kwibaza umugabane uhagazemwo hagati y'imigabane ibiri dusomye mu ijambo ry'Imana. Yohana yaravyeretswe neza yuko Imana izohanagura amosozi yose ku bana bayo, ariko ngo abatizera n'ibijora n'abasambanyi bamwe bose twavuga umugabane wabo ngo bazoba bari mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, kikaka ku murango no mw'ijoro. Hazoba ukuboroga no kuryanisha z'amenyo bidahera, ariko abagororotsi bazoba bari mu munezero bitazoshira. Nagomba ndakubwire ngo ivyo ubikobereze, ubihagararemwo neza, ntihagire ikintu kigusamaza. Nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubwami budashira? Nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Ico kibazo cibaze. Yohana yeretswe ngo unesha. Nagomba duhaguruke twese dusaba Imana kunesha. Umukozi w'Imana acashishikara. Vyaguruka aho mwicaraye, dusengere hamwe, dusabe kunesha kugira ngo tuze duhabwe ivyasezeranywe. Urabe mu mutima wawe, mbega umugabane wumva ufise mu mutima n'uyuwe? Urumva ko uhagaze muri ibi vyizigiro canke uhagaze mu bwoba gusa no mu gukurikira ibitagira ikimazi? Nagomba ndakwifurize ushire umutima ku ijambo ry'Imana, hanyuma dusenge. Tugomba dusenge, umuntu wese yugura umutima wiwe. Umukozi w'Imana acaza gushishikara. Unesha, urifuza kunesha, dusaba Imana kunesha. Duze ikiganza dusenga Imana. Mwami Imana data wa twese, turagushima ko waturemye mu ishusho yawe. Turagushima ko waduhumekeyemo impwemu y'ubugingo. Turagushimiye ko waduteguriye ubugingo budashira. Turagushima kujya muriro atanumwe muri aba bantu wawugeneye. Uragomba ko umuntu wese yogwana akanesha kugira ngo habeho ivyizigiro vy'ukuzoronka ubugingo budashira. Ndasabiye ubwoko bwawe Mana, ntihazogira umuntu aronka uyu mugabane w'umuriro, ariko bose Mwami, bose Mwami, abariko barumva buno butumwa bwiza bw'ubwami, uzobaha iherezo ryiza, uzobahe kumva inzamba, uzobahe kuraganwa nawe Kristo, uzobahe kuvyagira nawe ku ntebe y'inganji. Wezagire buri wese. Hari umuntu wagize imisi aneshwa n'iki na kiriya, guhera ino saha turasabye kunesha. Umuntu wese agwana anesha, agenda aranesha, kuko twahamagariwe kunesha. Urakoze kwezagira ubwoko bwawe, urakoze kandi kugira neza umukozi wagiye gushishikara. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.